umunsi kuri stade Intwari hari urukino ndasanzwe aho timu Yusuf yari kirakina na timu Saido. Timu Yusuf ni ikipe isanzwe igizwe na kenshi abenshi basanzwe bakina hanze y'u Burundi. Timu Saido nawe ikaba isanzwe igizwe na kenshi abakina hano iwacu mu Burundi. Urukino rwaje kuba rurangira timu Yusuf ishoboye kuba itsinda ibitego 2-1 kuri timu ya Saido. Wamenya uko iyi ntsinzi timu Yusuf yayironse ku nshuro igira kabiri, aba All Stars ba Yusuf bakaba baciye barahabwa igikombe. Mwamenya yuko rero no rukino rwari rwitiriwe Jedo Charité, aho amafaranga tozo muri runo rukino azoja gufasha abagwaye n'abandi bantu batishoboye bafise ingorane. Twavuga ko rero iwe ari ibintu byiza byaje kuba bishoboka kuba bitegurwa muri runo rukino. Byaje kuba bitangaza abantu benshi, no mufana aje kuba yuruka muri stade, abafana mbere bashika kuri 2 aho bari banyoteye kwifotozanya na Yusuf mbere na ntibazonkinza. Mumenya ko baje kuba bayoruka muri stade bagafata ino foto, aho byaje kuba bitangaza benshi bakavuga bati ese abapolisi barenga 200 dusanga hariya kuri stade bacunze umunsi byagenze gute ngo abafana bashobore kubaca mu minwe y'intoki yamaje mu kibuga.